Melanie Boy nivyo yitwara neza aririmba neza ameze neza ariko je nshaka mvuge yuko atanyambo ibura gahonze sivyo burya uwogenzura umuntu yitwa ko ari umwera yo musangamo amafuti menshi cyane yo sanga ewana ari umunyamanyanga ya cyane shatse kuvuga ko Sabin shobora kumubona ari wenyene bafise staff mu bounce bounce kandi personnel utazomubonana n'undi muntu man Sadbi kwiyubaka kwiwe man brand ya Sadbi man irakomeye gose muti irakomeye nyaje nyene abarundi badashobora kuraba umuntu n'ubw'umurundi n'ubw'umuhabura afa guhabuka ariko Sadbi mu bisanzwe brand yiwe bro burya n'abaririmbyi bakemana ashobora gutunga mu bounce gwiwaga bakaganza na Fizo vyaramunaniye kabisa uri kuravuga yuko Sadbi ari umu artiste akomeye umuririmbyi yabayeho no mu buzima bwiza akora investisse mirenze mugabe biriko bira trendinga yuko akorera show ariko akesi aho ndazi je ndumva ko yakosheje kandi buri murundi wese man ndazi nka arumva neza yuko ivyo bintu ari ibintu byo gucana intege bro ibintu byo gucana umuntu manura umutera intege n'umuci intege muziki nyarwanda nguracaha ari kweri ewana shaje byo sindavyemeye si Chimamanda yaremereye ivyunguka DJ Fernando bagera nino saha ibinyamakuru ngo bavyandika Chimamanda yavuze ati ivyunguka vy'abandi Chimamanda yararenze turi Chimamanda yanditse ati Hello everybody, j'espère que vous allez très bien. C'est Cody comme d'habitude kuri micro za Kamo TV. Yes ndabaye ikaze ubundi kandi ndabaramutsa ndanabifuriza umwaka mushasha. Nizere ko muriko murabutangura mumeze neza cyane. Yes ko bisanzwe sindi umwe mba ndi kumwe n'uwundi muntu w'amafilme hari inyuma ya kamera. Muzungu mushasha. Koresha umwanya muramumenyera hano kuri Kamo TV twamugaruka kugira tugende tuyaga. Ibindi bigiye bitandukanye muri industry ya Plus 257 murabeze ko haba hari n'amakuru menshi mu ntango z'umwaka mu mpera z'umwaka haraba amasho mu ntango z'umwaka naho tugakora analyse y'ingene vyagenze umwaka wose kamanzi ndamuramutse kwanza nyamba vyemera namwe nabaramutse umeze neza ya bakubaramutsa n'ikimwe no kurinda kwisigura n'ikindi ya siniwisiguye babipfuye bro amakuru y'imisi koresha umwana fresh umaze imisi udafise ngo telefone Hamini iki iPhone mu diaspora yakumenyemo ndaki yayizima bro zirazimbutse ntaba zirazimbutse mu diaspora gutamwo 15 Pro Max ko bagize muri 16 gutamwo 15 iyo ni kangayo telefone yawe ini na mark igira oya ini with please ya igwa mahera make no muri ho ni gusa miliyoni n'amafaranga make bisanzwe n'amafaranga ni dolari canke bivana n'uwo ne miliyoni dolari zingahe dolari imwe n'igice je pense ya ni $100 ingasa quelqu'un dollar urumva yo n'amafaranga make cyane mu bisanzwe yap mwaka uri kura utangura gute koresha umwanya neza ubona ko meze neza je nubona ko ngyoshe ubonore buraboneka ko numva ngo itoro carabuze ngo ubonore ucabubura bunure ni gitoro naho bihuriye bunure buva ruguru man yani buva ruguru basize zya ngurube babaga nahe bugara ahanyene ruguru aha muri rare bazizana ku bazibahagazana ku makinga ku mamoto ariko menye ko hariho n'iziva ruguru ukoresha umwanya sinzi je aho mura ndaburira niziva ruguru urinda kubabaza none je noga ibintu ntazaho vyabagiwe muto aya nimba vyabazwe n'abamizirima usanga bashizemo intuze inyama z'imbwa zimwe zibugenda niso koresha umwanya haheze imisi mikeyi nako haheze amasaha make uvuze mu kiganiro ukoresheje telefone uvuga ko Karabasase afise ibintu vy'imyuka akoresha Karabasase ninde nako Sadbi plutôt pardon Sadbi afise ibintu vy'imyuka akoresha ubu rero twakuzanye kugira ubido sobanura neza warabaye muri kwa Sadbi muri team Satura kumbure wo bubizi ivyo vy'imyuka kandi abantu barakeneye kumenya nimba ari ivyo nuko atari ivyo kurinda kuvuga ngo nabaye hehe na hehe je
sinabaye muri team station nabaye je nabaye iwacu warabaye umwe mu bamambere ba team Satura narabaye umwe mu bamambre voix ntibaza ngo nabayeyo bari bafise inzu abantu batunzo ya bisanzwe ariko ndishura ku kibazo Bobo yari karambaza ibintu vyerekeye ego Freemason n'ibintu vy'imishwano ibintu vy'ibiteramo burya Sadbi n'umuririmbyi ntiyoroshe muto Sadbi burya amaze igihe kirekire cyane kuri game ego kandi Sadbi n'umushakashatsi Sadbi burya yarigeze kuzimira mu Buganda yarigeze kuzimira ego yagiye mu Buganda Sadbi aramaze kuja muri Tanzania Sadbi aramaze mu giteramo cha Konde Boy ego urumva Sadbi n'umushakashatsi kabisa kandi Sadbi numwe mu baririmbyi kuva kera bamye bagaragara nk'abaririmbyi bakomeye cyane buri mwaka urazi ko Sadbi igeze kuba brand ambassador wa 1xbet oya brand ambassador wa wijya vy'indege Primusic na Fizo boya yabikoze imbere y'abaririmbyi benshi kandi bamuruta urumva mani Sadbi n'umushakashatsi cyane kandi Sadbi gerageje kurabikorwa vyiwe nonezi yari karabisunikira ureko atarahavuba ego kandi Sadbi urabona izi ndirimbo z'amapiano yakoze nta murundi numwe yari bigera akora indirimbo z'amapiano nk'indirimbo Sadbi aherutse gusohora kandi Sadbi rero urabona point foro yiwe burya Sadbi so muririmbyi w'umuntu w'uruhande rumwe Sadbi n'umuririmbyi w'abantu bose hajya abatanzania bararyohewe abakenya bararyohewe Uganda bararyohewe Sadbi afite indirimbo wovuza ukumva neza ko zifite akanovera ko mu Buganda urumva indirimbo yakoranye na ba Washington ivyo bintu ari indirimbo hari amaririmbo mani Sadbi yagera akora zya za too much zya indirimbo wumva neza ko zifite akanovera ku Buganda ukuntu nk'ijya album iwacu nka yose ijya ndirimbo yari baze par Uganda jya mudiho yari ingandi rya kawaida aya mapiano urumva neza yuko ari Tanzania kabisa irikorera akazi urumva ahavuba nyine yaciasora busy girl ndirimbo y'abarundi babarundi bato ariko bize kuko ijya ndirimbo ya isora mu Kirundi gusa nawe yari kubitandukanye n'umubabaro sivyo nkazijya za don't cry n'izindi ariko yacashira mu Congereza komsa agusiguze akwereke neza ko Sadbi ubwonko bwiwe atekara burasira hagusa ariko arasangaha imyampi ijabukama ama ekra agirane ataragurika urumva Sadbi rero ujya mindset ziwe ziragoye ujyaragoye mani fata ujyaragoye gutahura neza udafite ijisho rya gatatu ntushobora kumubona Sadbi ariko kibazo na kwa Gigi sico banyishuye yashaka kutubwira ivyo bintu vy'imyuka wavuze mu kiganiro sano wacishuye kuko nakweretse principe zimwe nakubwiye ingingo ziw'ingendo ziw'urugendo rwiwe rw'umuziki menera ko rero ku shetani akoresha ivyo sinorinda kumenerako ko Akesdani amazimisi avuga yuko kuri Wakala TV yuko ari abarimvyi nga mu ndasike bakoresha amajini bakorera na Illuminati none nuvyumva none ariko mu bisanzwe bijya bifise izindi ntuze zavyo bifise izindi nzira zavyo kuko Freemason abantu bibaza yuko ugiye mu Freemason ngo ucuba umukire ngo ucugirane no Freemason ijya iguhera ku gihe ushaka gutwara n'imyaka 10 kiri muri system ariko itaragaragara urumva ubu none Sadbi hari uhari akata amafaranga afise Sadbi ubu so umukire ni umukire gusa nyine atari vya hatani man afise imodoka izimvye cyane imodoka izimvye Dramata afise imodoka imeze gute oya none fuga ya Sadbi na BMW bihuriye ya BMW burya mani hari ikintu kigaragara neza kuja no marori ntiwoshidikanya ko atari gwanje vrema hari ibintu wenyine ubona ukavuga ati ibintu kweri ntarabibona kabiri gatatu kweri biragoye ngene nzobitahura burya n'ibyo abarundi benshi baribeshera arabibeshera benshi arabibeshera benshi kuko na jewe hari ashaka kuza nko mu diaspora kazazanye imodoka ikaze tukamara iminsi kanayiniza nkigira ku mucanga nka gisi
nkagaruka kandi nka postinga ko ari gwanje kandi mu bitahu ariko Sadbi ijya afuga yiwe muta aho ubonye ahiparitse tumenya ko ari muri ico kibanza. Hari umunsi urabona dramatique ya bemewe ntuyibonye? Je ntidukunda guhura na dramatique. Okay, basi mwarahuriye. Sinzi ni yaba mu mutwenzi. Sindigera. Siho yariri wa munsi hari aba press conference. Sinagiye kugenzura imiduga. Okay. Ya iparitse sivyo byari binjanye. Ariko nimba twovyemera ko ari gwiwe yo bari bon, ivyo bari vyiza. Ariko Sadbi yari mu barinzi basi bafise umuduka uzimvye kabisa. Uzimvye vraiment. Ariko urumva kandi Sadbi n'umuntu abaye mu buzima bwiza cyane. Ameze neza kabisa uravye Sadbi wo wahinyuma gatoyi n'uyu Sadbi urabona itandukano rikomeye cyane. Yap uvuze ko ari umuntu abaye mu buzima bwiza ubizi gute neza ko imyenge y'inzu Sadbi invest zonyene urazibona mu muziki ama video akora urayabona neza yuko ari ama video ari mu invest akora turabibona ya urabibona neza yuko ari amasho aba yateguye na ko staff aba afite staff kwi Sadbi nshobora kumubona ari wenyene aba afite staff mu bouncer kandi personnel utazomubonana n'undi muntu man Sadbi kwiyubaka kwiwe man brand ya Sadbi man irakomeye gose muti irakomeye nyaje nyene abarundi badashobora kuraba umuntu n'ubw'umurundi n'ubw'umuhabura afa guhabuka ariko Sadbi mu bisanzwe brand yiwe bro burya n'abaririmbyi bakemana ashobora gutunga mu bouncer wiwaga bakaganza na Fizo vyaramunaniye ariko Sadbi mu bouncer wiwe man barahamana no muhira ni habari umva yaramuguze mu ncamake si bwa namuta kabisa uri kuravuga yuko Sadbi ari umu artiste akomeye umuririmbyi yabayeho no mu buzima bwiza akora investisse mirenze mugabe biriko bira trendinga yuko akorera show hejuru ya toilette umva bivuze iki gukora show hejuru ya toilette brigade dufise za artiste kamwe dufise za source dini okay none hajya no kuri source dini ni hehe abaye réussite réussite Sadbi baramajago mwuma kara performing kuri source dini oya abakoreye kuri source dini atari kuri toilette nawe yakoreye kuri brigade ninde yungutse nitwo bimenyo ivyo bibiri babiri private man si kuba private gusa man urabona ingene ijyasho nk'abantu tuba twitabiriye show ndishobora kumenya ko vyamvye nuko vyo umva kodi ijya ntuze Sadbi rega mu Sadbi urazi ubwonko bw'abantu Sadbi amaze kumenya ubwonko bw'abantu ingene bukora Sadbi ijya show hari umupromoter n'umwe yahaye amahera ngo amamaze no show siwe yavyikoreye ya ntariha sukutariha ariyemeye ari umva wenyine ariyize umva festival amanza akizera kwanza hari abantu batumwanya akizera naka gusumba uko we yomanza kwihicizera mu bisazo ujya muntu wizeye arashaka kuguhemukira umwanya wari wose sivyo ariko umanje ukizera hamukizera naka biragufasha ne kujya muntu niyaguhemukira we uzoba wamaze kubona inzira we wumva kirakunda rero Sadbi yari arizera platform ziwe arazi neza yuko cyateguye arazi inzira bicishamwe kujya Sadbi ni nk'umupromoter muta afgarenza wa promo ujya ibaze bajya barimvyi bose yagiye arashiramo ibaza shiramo na Ben Nice yo si content shiramo Fabilo shiramo Emerson abanyakanyosha gusa urumva neza yuko ari ahantu haba ari karakora hatuma we uvuga kandi utari kuvuga urumva kandi vyiwe ukabona neza yuko biri bien organisé man ukabona neza we waheruka kubona check sound ryari kitera muco nga mu Burundi bakora check sound muri source dinire narayibonye man source dinire kuri show kwera abantu ze peut-être bajya ba petit bavuye ariko mu bisanzwe bindi bibera nta check sound barinda kugira umuziki urumva mani Sadbi man arategura utuntu twiwe fresh ko no murimvye akomeye cyane umurimvye impuza makungu muri rya audio warungise ajya ama voice warungise waravuze yuko Sadbi atazi niyo bibera ama organisation y'abantu mu bisanzwe man afite staff kuravuga yuko utuntu twiwa dupanga fresh urumva ingena dupanga erega no muri komite umuntu agomba kora mariage araja mu nama ya komite ariko wewe ari imbere
ntaba yagiye kuraba ngo itara barishize he ngo ibintu ngo urumva wewe aritabira muri komite agatera ivyumviro ariko ibitegurwa abapanga intebe abapanga abantu ama envelope urumva bafite abantu babijejwe si wajya gucunga ku muryango ngo injira canke ngo girana urumva mu bisanzwe rero Sadbi bajya hari ibintu atamenya kubera bafite ababijejwe bariko barabikurikirana rero ico gihe rero biparanganye burya amakosa ntabarayiwe waba yahejeje rezo sociaux bayamaze kwemeza bayamaze kwipanga ama repetition yiwe yamaze kwipanga abadanseri imyambarire ukuntu kurumva we abayipanze mu nzira ziwe zose bisigaye kuri show hajya Sadbi ntanamenya ngo amatike ngo hasohotsa ngahe ngo injya ngahe we baza kumbwira ati watumepiga canke ati wana kweri atari urumva ivyo niyo majambo yumva ibindi ntavyamenya pe mbega umu artiste nka Sadbi kuja gukorera show mu cité ari we dufise nk'umu artiste si mu cité ni muri mu Kanyosha aho yavukiye okay canke yabihomora neza nyine akavuga ati ngiye guha show abo muri quartier wacu ni mu rukurikirane je vais bien toi urumva nimba yibutse quartier yiwe aravuga ati ndayitera iteka ico ni ikintu ciza dukiye no kukimushimira mbe binje for free bararishe muri kwinjira for free gute je vais bien uraza amahera yatwaye no nyamba agiye kunezereza biwabo bari kwinjira yego umuntu uramunezereza ariko nawe nakakwereka basi kavyishimiye ko avyishimiye basi yuko agushashaye none urinze kumwisemba akaza for free nkumva neza yuko ngaho nta nagaciro guhereza ya koresha umwe agenda bafata nk'abavugizi b'umuziki burya mwebwe ko muamozi vyinshi murakunda kuvuga yuko mu bundi dofisa aba legend abana bazi umuziki kabisa uravyumva mbere mukanavuga yuko mushobora gutera u Rwanda mukagenda mwakorerayo n'ama concert mujanye aba artiste bini iwacu mu Burundi mbega ivyo bintu bizoba mu gihe mugikorera concert hejuru ya toilette rega birabashikira man eske ivyo vya toilette ninde yabibashikirije abo bantu nuko hari abanje niwe umumenyesha makuru uri kurabibashikiriza ntegezwa kubizana man okay we kubizana ni kimwe ariko none ndakubaze toilette niki toilette toilette ni wese ni wese ubwiherero none hajya kuri stage hari abantu bagenda bakaja gukora umwanda mukuru hajya kuri stage ati mbanzumbise gato inkora umwanda mukuru ahubwo telefone akarabasasa umubaze nyene vyagenda ngene abantu vyari vyimfashe oya urumva mani icitwa toilette mbe urazi ko ngatwo turiho bahariho fosse septique oya ivyo mani nyamba yarahabaye navyo tubona oya invisible ivyo ibiri invisible mani ukora biboneka umviriza kodi Jesse nibaza neza ko bo kubaka stage ahantu muri toilette kuri toilette abantu bose bagomba dodora ati ni pishe na mi sivyo nimba ajya ahantu harigeze kuba toilette harigeze kuba toilette harigeze canke bayikoresha pour le moment oya nibo yikoresha pour le moment koresha umwanya none umviriza basi hajya ahantu hari hubatse stage niho uyo munsi barugaye toilette ati nta uja muri wese busiyo narinda ariko ivyo bintu uri kurambira nanze urumva yuko ntari kirofa mani ivyo bintu nto bitahu ivyo bitahuza umuntu gute akabitahura no uri kurabiharira akoresha umwana je ndiko ndabiharira kubera iki je ndiko ndagwa karorero ati fosse septique ngaha nimbihari je sinibaze ko ajya ahantu bamanje kugara toilette barazibira ati nta muntu ari kuriwe kwinjira no munsi muri wese ahaza ko hari giteramo hama ngo abantu bavuge ngwego peut-être harigeze kuba toilette hari ama systeme mani Kanyosha sikiriri simutanga sikinindo sivyo Kanyosha ni quartier isanzwe cyane ni quartier nkizi za Kamenge za Kinama ni quartier ziri bizarre cyane zitagira zitateye imbere ngo ubona ngo amazu ngo akazekaze cyane sivyo rero nimba harabaye amakanaki toilette kuzura bakagira ama systeme hari ama systeme abantu biyaranjamwo n'uburyo buke babifitiye sivyo nimba ivyo niba vyagenze uko none ikibazo kirihe igikura abantu nibaronse umunezero sivyo mugabo mushaka kuja gutaramira muri stade amahoro none stade amahoro ni muri arena none arena ni iki man iziye nibibanza vyiyubatse kuburyo Sadbi wawe adashobora kubaka no mukame Sadbi wande wawe Sadbi w'abarundi okay ntaco nawe urimo
nawe uri mwerega nawe uri umurundi kuja basi kuri ETS Kamenge. oya wewe iyo umuririmbyi ategura igiteramo kodi namenyesha makuru numwe afite ubasha bwo kuhamupangira ko niwe abafise impamvu hateguye gusa wewe uratanga proposition ati jembo ni ikintu yo kigenda uku ndavye uburemere ndavye visibility y'iki kintu iyo kigebera byari kugenda uku je navuga yuko hajya source dine atari place kubera iki ko navuga ati nta kuntu tegura igiteramo gihuza abaririmbyi nka batatu bibihanga kandi bariko barakora amahiti bakunzwe cyane hajya muri irya show umuririmbyi ari trend umuririmbyi akomeye cyane hajya yari Sabi wenyene ba Fabirove ba Emerson urabona ko abaririmbyi ba urumva si babaririmbyi bari ku rwego rumwe na ba Fizo so nibi bari ku rwego rumwe na ba Dramati na ba D1 urumva ntibari kuri ugo rwego kabisa ntibangana trending n'amahiti bafise ntangana sivyo rero iryasho babiri hajya ariko hajya Sabi iyo yaba yagiteramo Fizo ahari gasanga na Kidumu Paluriro urumva kona ko igiteramo kirimo inguvu nyinshi cyane vraiment manager no rekama nkavuga ati no urabe place vraiment sivyo ariko ari kuryohera quartier wakuriyemo bro naje mu Kamenge one day nzoja kubaryohera urakona ko nagiye mu Kamenge oya ivyo netegura vyose essentiel kunezereza abantu muri ya mpano yawe muri ca kintu cawe bagukundira aho wakuriye sivyo nanzo bakorera amateka kandi je ndashobora no kubikorera mu kabari kugwagwa kwisongo birasanzwe cyane sese ko abantu gusa bironkera umunezero uratahuye umwaka wose uraheze Satbi adataramiye basi muri territoire yagutse tiramo yabaye nk'umuntu muri ico yabaye nka mukuru w'abandi muri ico muri Dunda urazi ko vyase ntigeza aja kuri stage baramwankiye muri mbere n'imyaka 2 aheze Satbi adataramiye abantu yigira mu bubare turamuzi mu mutwenzi zagera Plaza no mu Kanyosha mbega ivyo bintu ku artiste nka Satbi none kubera iki programme ziwe zidapfa ko iki programme yiwe yipanze itegerezwa gupasa canka aratinya mana atinyibe no kwavuye ngo akora investissement oya urabona Satbi hari igiteramo cyabaye mu Kinama ca Black FM ntiyaririmbye harabaye akajagaragira je kuri stage birasiba Dunda na Buja FM uko nyene amasaha aragenda siwe byavuyeko we narakubwiye ati buri gihe cyose tutize gupanga umwanya gukorera ku mwanya bijya bibazo ntibizigira bihera kuri Dunda abapolisi baduze kuri stage ati zima ivyo bintu sibo bavyugaye kandi Satbi wenyene ataririmbye benshi rero bijya bintu organisation niyo yabigize siwe ariko ivyateguye none ko bipasa hari nduru rigera wumva Satbi ico yateguye ngo cagenze uko ngo erega mu kabare barakesha ubona neza yuko ibintu we yifatiye mu minwe mu kabare barakesha man nakuna mu kabare bitandukanye no muri stade yabeje ukorera concert mu kabare no muri stade biraza mu kabare murashobora gukesha muri ko muratamba muri mugabo mugiye muri stade baravuga ati sayine ivana na autorisation none bo bokora ikibasi batabitegurira aho hantu basabe autorisation mais n'ubu leta uyisavye autorisation yo gukesha ko bitoba ko batokwemera none bimaze kuba hehe nyamba byo kunda bimaze kuba hehe nyamba byo kunda babisaba tamwanya bagira bo barondera gusaba autorisation bamenyeshe canke bakavyikorera batarinze no gusaba aho rero security cayikorera akazi cyo umutekano baca babijamo wisanzwe Satbi vyiwe arabifata mu mine kandi birapasa anda ho tukiri kuri Satbi none Satbi wamukuye mu kuno musa jewe niko yari iyo content yo mu Satbi umba tuza kuyaga Satbi gushika duheze Satbi bafite tunyanga twishi kandi abantu benshi barakeneye kumenya rema ukuri kuhari kuri Satbi Satbi bivugwa yuko avuye mu mutwenzi yaje kugwana na Mipro bapfa umwana man ivyo nubizi oya buriga nuzenya ntiwagiye naracishuye ko wacishuye bete mama umviriza ivyo kugwana je siho narinde Nerinati yavuze ngo afite ama video yarayerekanye Nerinati none ushaka yamusaba wavuze ngo mfise ama video yarayerekanye bro ufite content ntuyiraza ubu nkubu wewe kamera nk'imodoka irikirasha kubiyo modoka ho yoce iduga n'umuriro
we kamera woga umurabishe ni wanje content mani zirarutana direct ucuhindukiza iyi content yora yo mara dejour itarajako urumva bijya bintu yari karabesha bijya je na cemfata yuko bitanabayeho ya vya vrai none atafoto rega nta cabaye ifoto zirahari man nzozigutemo ga generi yarazimpaye moza urazishira kuri screen ya Kamo TV babibone yawe we nimbuzi fise vya serie bazishira nga kuri screen ya Kamo TV nkubu ndiko ndavuga uko zicemwo bazibona ati none uyu si Sabie none uyu si ami voilà ariko ivyo utanabikoze nawe use muzoba murabajaganye tu oya sukujaganya mani gusa niba bishaka turaza kubashira ifoto oya sivyo bashaka je ndabisavye none ubisaba nkande oya je basi ndabisavye kandi ndabifite uburenganzira nshatse no bitegeka nshatse no bitegeka ntavyanka mani no vyanka ariko ho vyanka ni editing twibandanirize n'abandi ko dufite amakuru menshi yo kuyaga umwanya sikirenga n'umugwiro va muzika benshi bavanye kure murabizi baririmbana barakora amayiti menshi cyane ariko no munsi induru zazimaze imisi ziri mu gacerere bisaniza nizongeye kugaruka aho Melanin Boy yanditse ati hagukora concert hiyo mu mahanga z'ubusabusa zokorera ngaho iwacu mu Burundi Melanin ko yandise ego none wewe uribuka wa musi ndakubwiye ati burya Melanin Boy ukebuka abarundi bazomutahura ego kuko mani ntawama arenganywa misi yose sivyo Melanin ari ukungene hariho n'indirimbo je nabonye ijya No Force in Love ijya ndirimbo bari bayisangiye ari babiri oya ntibari bayisangiye man Melanin Boy gusto yararirimba DJ Fernando agacuraranga ntabwo DJ Fernando yigeze arimba muri rya ndirimbo kandi ni nk'iya 2016 ni yakure cyane kajya naka video wabonye sivyo naka video bayandika niho waruri Melanin niwe yanditse wenyene bro mu bisanzwe bijya bintu umuntu arakwiye kubikurikirana hagufi umuntu agashicisha umukuri kuko ukuri guca mu ziko ariko nigushe sivyo Melanin Boy nivyo yitwara neza aririmba neza ameze neza ariko je nshaka mvuge yuko atanyambo ibura gahonze sivyo burya uwogenzura umuntu yitwa ko ari umwera yo musangamo amafuti menshi cyane yo sanga ewana ari umunyamanyanga ya cyane shatse kuvuga ko kujya ubona abantu bahora ba Fernando ba Arvin bande abantu benshi ngo bameze nabi ngo bateye nabi bajya bibaza ko bateye neza nabone saberanda sivyo ariko buke igihe kizobitwereka byose igihe kizobitwereka byose kuri kuzoja agaragara ya rero aje nkanya amajambo yavuze urana yuko ari kujya no gucokoza no gusomborotsa yasomborokeje none urumva Fernando arashobora kuja yagiye iburaya canke muri Kongo gukora show ugasanga isumbijwe na show Melanin ikoreye imuyinga canke mu Kirundo canke Gitega sivyo urumva neza yuko abiravye arabona ati wana hako nogenda nofuma nigorumira hanyene urumva iryo jambo cyo gisigura ariko rero kandi akanyoni katagurutse nikamenye ubweze ego hajya kuronka idiri kwizegwa mu kindi gihugu nayandi mahigwe muta yego yari umuntu usanga afite impano ariko atamahigwa agira burya ni kenshi Fizo yaririmbye sivyo akaririmba ko refresh kajiburaya kora amashiburaya sivyo ariko ugasanga ari abandi bapeti ngaba baturitsa impano kweri bakubita kandi amahita ariko ntaronka amahigwe yo kwizegwa ngo atumweko sivyo ikindi naco urabona iyo bija hose Fernando yaramaze kujya avance Melanin Boy Melanin ari karira trapa ko Fernando gerageje kuraba nkijya Kazimani Nkunda na nijya ya mbere Berisima marendirimbo kweri ewana
zakunzwe cyane muta kandi n'ubu zibandanya zikundwa ntituzi iyo ziriko no mu zirakunda ndirimbo Si zo mu byo? Rwanda za mbere zayitinze yego urumva izo ndirimbo Melanini nawe arakora kandi cyane ariko akora nk'uri kariruka n'umuntu urumva kakora kuzibira nk'uri karakompeta n'ubundi mu umenga ari muri competition orke lo type we yaramaze kumujya avance sivyo yaramaze kumujya iki avance hajya rero bizomusaba ingufu nyinshi je gusa nk'ikintu no muhanura Melanini boy nuko atota karanga mutima kiwe imyandikire yiwe ibikorwa vyiwe ntazoruhe ko niyaruha mani biza bibabaje cyane ko mani je murambabara twarabuza abaririmbyi benshi nka Melanini boy mwamubuze gute kandi ahari man oya twarabuza abaririmbyi benshi nka Melanini bagiye mu muziki beya hari bazi kwandika bari baririmba neza kabisa bafite ama melody meza cyane twarababuze sivyo bararushe man regura ruha kuko umuziki w'imyaka ni audio video audio video ivyo bintu rero ugiye kubiraba muta twari imitaye myinshi hajya haraba director batagwa guhemukira gasanga video baratevye kuziguha we mu bisanzwe uri muri systeme sivyo baratevye kuziguha aba producteur amarandevous urumva ibintu biratanga uko niko muri imvya agenda acika intege hajya Melanini boy nk'ubu yoca yironkera studio sivyo studio gwiwe mu nzu pa akaca yironkera mu producteur bakoraborana nka kujya nka Kiriku na Double J hajyo bataronka John Lar hafi na X Factor hafi bari proche bajya bari bagiye kabisa ko bari bavuye mu bwami burimwo buri kintu cyose sivyo rero hajya Melanini boy Imana izodufashe gusa ntazoruhe kuko turacamukeneye cyane byari mwarabizi man yapo ibyo ari mwarabizi n'abandi bari babizi kandi bari bafise ubwonko ariko uburuhe je niko mvuga uburuhe uraruha bro imiziki bugira ruhisha attention bujye ubonye umuririmbyi muta amaze umwaka n'umwaka ukurikira ariko arakora indirimbo atabanyoteza bro yo muririmbyi uzomubahe uzomuce kure mutingire mu mwaka ukurikira wa gatatu akakwemeza kandi uzoca uvuga ati uyu muntu azoba legend cyo nico tuba dukeneye kabisa sigura yuko uri kumera nini uko uramutega iminsi yuko ashobora kuruha kabiheba oya sindiko mutega iminsi wewe niyo nsiguro uri kura we iyo niyo nsiguro oya cyane nta muririmbyi nankamani ntawe nkunda cyane n'umuririmbyi nkunda yitwa Master Key bro no mu producteur bakora kwa kuri bro numumesha ari indirimbo yaririmbye ikoroshi we ari indirimbo yirembye yitwa ikoroshi ariko je ndamaze kumubwira live turi kumwe ndamubwira defo yi ndamaze kumubwira live defo namubwira ati wewe udakoresheje imbuga iyi miziki ukora ni myiza kandi ni fresh ariko udakoresheje rezo sosio ushinkirenge kuri rezo sosio bye kabisa mugano twakoranye na Akes Dani yaravuze yuko nubwo mufise amahitsi no mwaka 2024 mutokwigira mushikira umuziki nyarwanda wamaze kubasiga nejo ubushobora guce mugasanga andi mahitsi songe yasubiye kurinjirana mu gihugu be niko bibona Mana kese anuko nyenda mwubaha man musumwe cenzo mucana kwe oya nzomukubita nkubita jabo tungana nka wewe bapeti nyene mbugati ubu n'ubupeti nta naho kona nyitwarira ka sivyo ariko Akesi aho ndazi je ndumva ko yakosheje kandi buri murundi wese man ndazi nka urumva neza yuko ivyo bintu ari ibintu byo gucana intege bro ibintu byo gucana umuntu manura umutera intege n'umuci intege muziki nyarwanda ngura caha ari kweri Ewan shaje byo sindavyemeye sinza abandi barambwira ariko jewe kuri jewe sindavyemeye kabisa kuko cyama boîte n'ububare bumwe bushoboka ndabujamwo n'aba baboyi bo mu makartie yacu imiziki bavuza bariko baroza amasahani turayumva yego rero jivyo bintu sindavyumva kabisa sindabitahura pe
sobanura ko analize yakoze yihenze. Je ndayineguye kabisa, je ndayanse pe. Umuziki nyarwanda yavuze ko umuziki nyarwanda ngo ataho wagiye. Ntaho wagiye, muracari kumenga aha nyene. Okay. Waramumbarije ni wakimukoresheje kyanira. Ego. Waramumbarije ati mbwira hit status z'abanyarwanda nga mu Burundi. Oya ni yavuze uno mwaka. Yavuze ati uyu mwaka nyama mufise hit 2 3 z'abarundi. Umuziki w'u Rwanda nta wagiye n'ubu ushoboye kugaruka binjirana umwanya n'umwanya. None yumva ko yabisiguye neza. Narinzi ngo yavuze ngo uracahari mu Burundi. Umva yabisiguye neza. Umwanya n'umwanya urashobora. Warahabaye. Kandi nyamba uwo mwaka Okay. Ati umwanya n'umwanya urashobora kugira ane? Kwivyukiranya. Okay, kwivyukiranya. Nibivyukiranye rero. Ariko kirimwe abagabo zarahinduye imirisho. Tira rinzi ko yavuze ngo uracahari umuziki, kumbe waragiye uri kurondera ingene wivyukiranye. Aho akazi karacari kare kabisa. Erega bro umuntu yakuri avance irimo mbona kubwiye ati Fernando yaramaze kugiki avance. Uri avance bro, inkubu dufate we tuko turasangira ku isahani. Dufate wewe ugiye, wewe baraguhamagaye je ndatangwe gufungura. Bro uraje tuko turafungura kugira uzo hage nkuko mani je nzogusigariza vuga ati wana natangwe kujya udahari bijya nawe bega. Mani ico kintu rero ngaho ntibazona kwihende kuko burya abarundi nimba watavyuzi atani ivyo ubona. Mana abarundi bariko barakora quality komeye gusa. Ubu imiziki myinshi uzawe nk'indirimbo Sabi yasohoye Bobo Pro niwe yayimixinze. Urumva ko urumva ntuze Liza Classic ariko korera imiziki abarundi benshi. Urumva quality yo ziriko zirava. Urumva bro ivyo bintu bizobavuna pe, bizobavuna kabisa kuko bro mani igiti cyagukoze mu jisho rimwe kice gisubira rya kabiri. Mwiteguriye gute guhangana n'uwo muziki? Sukwitegura gute? Systeme turayizi kandi yaramaze kugaragara. Systeme badugira ko yari byabitera mu baza gukora ino ku bwinshi nta kindi. Erega n'abarundi kera impamvu bari barafashe umuziki nyarwanda. Erega ibi bintu vyagiye birahinduka. Kera abarundi nibo baja bari barafashe umuziki nyarwanda ko baja gukora ibiteramo hari afizo yaranibereyeyo yugura za shana girane Sabi yaragiyeyo ari iberayo sivyo ba matabaro pasi amatabaro umva hari abaragiyeyo baravyaza umusaruro barasa kabisa haraka harasha sivyo. Rero nabone ubu bari bivyukiranije bazanye ya systeme nyene yo gutegura ibiteramo gukora ibiteramo ngavyinshi. Rero ubu naho bamaze umva systeme bamaze kwirukana bo bose bo babirukanye rega barundi. Ari nibo bavuye ati twisubirira iwacu twikorera ivyacu aba tucabazika sivyo. Ariko bobo ni twe twabirukanya ati fuck you. Hari sivyo. None yo muntu hosubira kandi uwo wagize uko inkoni yakubise muke wawe irengeje urugo uzuzoyikura he? Nyamba nimba ari ico nikizokunda. Nyamba bo umuziki wabo barawutwinjijemo akaza gutegura n'ama concert. Urize yuko hari umuntu azoza gutegura concert mu Rwanda. Oya systeme rega sama concert. Nukuba hatu umuziki rero vutu. Ega systeme mana abanyarwanda baririmbamwo. Abapeti b'abarundi benshi na wa mupeti w'Ingozi. Nanje ndashaka kabombo bamwita Dabuis nujya mupeti style riri mu mengo n'umunyarwanda. Hari n'abapeti benshi jewe nzi biririmbira nk'abanyarwanda wumva ukavuga ati we ni munyarwanda uyu urumva. Meme sina n'uyu Kivumbi King ugerageje kumva ijwi rya Linoji Kiriku urumva neza yuko ari touch imwe. Urumva rero ivyo bintu je simboni yo bizoca kwe. Aya meme na Dramati aragukoma indirimbo kumva ati ni nyarwanda kabisa. Urumva kweki yarabonse yarabazi neza. Turangiza ikiganiro cacu Chimamanda yaremereye ivyunguka DJ Fernando bagera nino saha ibinyamakuru ngo bavyandika. Chimamanda yavuze ati ivyunguka vy'abandi. Chimamanda yararenze turi. Chimamanda yanditse ati atanyirondereye
Ega bro yavyanditse he koresha umwana raba ku rubuga rwiwe Chimamanda DJ Ferdinand ati DJ Ferdinand atanyirondereye Jesse cyo kumurondera none we nk'ubu no kubwira ati we Kodi uze kuzanda guhereze Samir cyangwa ati we ndaza guhereza Samir DJ cyane ndakugutigita ko muhira ngo ndondere ngo Kodi he nivyo ngira ndakugurire cyangwa ngira ndakublessing ni ucu ndondera ati bro fume nkosuma basi déplacement ya 2000 ariko iyo Samir ndayironka urumva nzoba nungutse 90000 yaravyanditse Chimamanda vraiment kandi Chimamanda nta mutima mubagira Chimamanda bamaze guhereza manini benshi je yaramaze na rasta wa mundi wa murasta jamahera na yamuhereye hana bobo yarabibona yamuhereye ha vraiment kandi yabivuze mu ijoro mu gitondo amahera yaramushikiri urumva Chimamanda kwemerera ikintu wowe muhereke yuko ubutumwa bwa erega mane yarabarinzi usanga biraramiye bibereye kuku mu bitsina bibereye mu nzoga kusanga n'ivyo bintu nayo makuru nta nayo bafise nta nivyo banamenye rero aca arinda reko gutelefona uya mano ushaka kwandika ubu naje nashaka gutera surprise umuntu ati uri online ubu nyene ubona ino post bwa mbere asiga ko rimikash je ndaraba amasegonde barutani je ndaraba wa mbere ati n'uyu kaca ndamutamo twige gukoresha rezo sociaux twige kuba gukoresha amatelefone cyane telefone ni kwiye kuja izi telefone bazita public mobile ntibazita public zini telefone wa gumuraba ati okay urumva rero ivyo bintu umuntu wabonye ya post nayibonye none kosa ni ryande rya Ferdinand voilà cankwe kukoresha umwanya arashobora kuba yagombye kugaburira uhazi rero gabura ngo uhaze mukagwana ugabura uhaze mugaha basanga ujya mu petit yamwemerera ngaha GTG 1 million man miliyoni yego n'abarundi bakeho miliyoni ngaha kawanga none uwo mu yaba ari ibihumbi jana man ibihumbi jana na jewe ari igihe kweri no kubwira ati bro kuri hinge gato kweri ari ivyo ndimo no dodiye sinshobora kuguha man shobora kuzaniranya ariko man 1 million 1 miliyoni man harimo aga parcelle cenda juru ya hiyo muntu ze harema inzira hiyo kweri zanyabunyegeri kurenga ari aga parcelle kweri bona gupasurira kandi mu mwaka umwe gasakageze muri 3 million canke 4 sivyo rero yo 1 million manisa amafaranga make kuko même si umuriyoni ufise umuduga uri umuntu ufise umuduga urumva yuko harimo igitoro genzamwo imisi harimo ipine ugura n'ipine ugahindura bro na Fernando umuriyoni yo ngo yahaze vraiment ya umuntu Chimamanda kwemera umuriyoni nka Venera mubwiye ngo mu muriyoni umubwira ati mari mikashi manze ndayaguhe wewe hamuzo yarungi ku munsi nshatse ariko mani nta murivye ngaha au murundi na Fizo umwemera umuriyoni yoza kuwutora neza mu maguru mashi ya umupetsi y'igitega amazi imisoro nka madiri menshi usanga vyahurira oya reka ubu bobo umuriyoni ni muto si muto mugakoza amashomesho no mwaka amashomesho yego cyane none ayo mashowe kontra yarakweretse kontra yasinye ashobora kuvuga ati nyamba Chimamanda yanyemereye amafaranga atakintu twavuganye ni kunsevya kugira yerekane yuko je yofasha mupetsi akavya niko yavyanditse Fernand ntavya none yarayatoye nyamba atavyanditse yarayatoye biriza abarundi twicwa no kwigira man je niyo mpamvu jena cezo hava subira kuvumbura vraiment abantu bigira kumengo ngo man gufakinga life yemereye Alvin Smith urabe ujya yari ubwo nyene aje guca mu telefone ati mze rimikashingi yitako urumva tako yewe guy bro kirazira gufakinga life man haturacagwana wahaze mani arahandi ntari ngaha ntari karapambana izimbuka Fernando akoze amasho 200 mu 2024 atamusi yagiye muri musi ya 4 million none ntajya arajya napanze kandi ayo mahera si make napanze nta mudema afise oya nararongora mburazima ni yuko abasani aba basani ba dépense menshi gusumba bro najewe ari jewe urabona jewe jarakabare ninjiramo haza numva umuntu ngo ebana ngo ntamwo waje ngo zibiri gusa ndazihetse urumva uyo numwe hibaze uzomva undi asifuye ebana mani urumva dépense ubufise meme jewe nabana ndabasohokanye ivyo bahora bansaba mu myaka iheze sivyo bansaba ubu koresha umwanya avuga ati aha tutaririye aha hoho
tuzorira he Tuzafatiranye. urumva bajya usanga bafite amadepanse menshi muto sinibaza neza yuko nubwo yokora amashow gute iyo baramahera ariko arabika urazi ngo abarundi ko batabika man urabizi oya barabika koresha barabika si bose batabika urafite kese kera ko tukira abana twari dufite ubukese twashiramo ijana urafite kese ubu secret man unse kubivugira kuri media bro shaka uze kuntera duhezere tukatushimire cyane abantu badukurikiranye kabisa guys jeje ndabakunda cyane guys bon twayaze byinshi umwe wese icyo yatahuye gitahure icyo atatahuye yana irinde kuvuga nabi ariko turabakunda tu kabisa nko bisanzwe yari Dido Black kuri mic ya mbere ndi kumena koresha umwanya I love you so much